wese batumire bahije nk'uko namaze kubivuga ingingo ya 25 y'ibwirizwa nimero 1 agakwego 11 ryo kwa Mugabira Rusama umwaka urangiye 2019 risubiramwo ibwirizwa nimero 1 agakwego 20 ryo kuwa 3 ruheshi umwaka 2014 rigenga amatora rivuga riti ikiringo cyo kwiyamamaza cugurwa n'iteko ry'umukuru w'igihugu kigatangwa ku munsi ugira 23 imbere y'uko amatora aba kikarangira imbere y'amasaha 48 kugira amatora abe. Ubwiye rero gusesangura mu kirangamisi dusanga ico kiringo kizotangura igenekerezo rya 2026 kiza twaraye dutangiye. Ico kiringo kirahambaye cyane kandi kituraba twese baba abatunganya amatora abarongoye intwaro abitoza canke abatora n'igihe mbere n'ibwirizwa twavuze rigenga amatora ariho honyene ritegekanya ibihano. Twovuga ibihano kubazogira imyiyamamazo inyuma y'igihe gitekanijwe n'ibwirizwa rigenga amatora, ibihano kubazocuruza abandi canke bakabambika ibara, ibihano kubazoshira ivyapa mu bibanza bitazwi canke bitumvikanywe ko n'abajejwe intwaro, gukoresha ivyapa mu nzira atari zo kumenyekanisha umukandida canke imigambi y'abitoza, kurandura ivyapa vy'abandi ku bugizi bwa nabi canke gusuzugura abo muhiganwa, ibihano ku muntu wese azokwiyamamariza ku kazi, ibihano ku muntu wese azokoresha uburyo bwa leta urwego canke ishirahamwe arimwo mu kwiyamamaza, ibihano ku muntu wese azokwambara ikimenyetso c'umugambwe, urunani rw'imigambwe canke abigenga ku munsi w'amatora, ibihano ku bantu bose bazokwiyegeranya mu migwi kugira berekane inguvu zabo mu ntumbero yo gutera ubwoba abandi n'ibindi. Twatangije inama y'uyu munsi rero kugira ngo ingero y'umwana ntipfe mu magodoka. Muri uru rugendo turimwo tugana igenekerezo rya 20 Rusama haribonekeje ibibazo bitari bike, ariko kubera iyi ngendo twihaye byararonse inyishu na kare barayamaze ngo utaramunda ugatabiboze, ariko ngo ibigiye inama bigira imana muri intwari nazo zisezerana mu masesa. Nico bituma ibiganiro by'uyu munsi nk'uko mwabibonye mu butumire bwacu tuja kurabira hamwe ivyerekeye ugucungera amatora no kurabira hamwe ingene two kwirinda kugwa muri vya bihano deje kuvuga ngaho hejuru. Turasavye dushimitse rero ko ivyo biganiro mubikurikirana neza, aho mugatahura tubahe umwanya, gutyo ntihagire ubuvyumva ukundi ngo have adusubiza mihumbi. Mu gusozera nagomba gusubira kubakengurukira ko mwitavye ubutumire bwacu kandi mukayishikira cyane cyane mwebwe murongo y'intwaro, kuko nk'uko twaba twabivuze igikorwa nyamukuru uyu munsi mu mirimo tujejwe n'ibijanywe no gutunganya amatora. Nico bituma mubona twatunganije iyi nama mu gihe ayandi manama yose akoranya abantu benshi twayahagaritse kugira ngo duhangane n'iki kiza coronavirus kibangamiye amakungu. Mboneraho akaryo ko gusubira kwibutsa ko mwebwe murongo y'imigambwe mwokunganira leta n'abajejwe intwaro mu guhimiriza ko tutokwijajara nubwo Imana yari kitwubitse ko ibiganza. Mufashe mu guhimiriza bene gihugu babayoboka mbere n'abatabayoboka kubahiriza ingingo leta yafashe ibicishije ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Twagomba kandi kubutsa ko hari ingingo twafashe kandi twabashikirije mu nama iheruka yerekeye gusibura no kubungabunga amabarabara umwe wese aho aherereye, ariko tubona ko umengo twayaze amasigara cicaro umuntu yitegereje ingene ibintu vyifashe. Twabivuze ko
amatora aba ku munsi umwe mugabo ko ubuzima bw'igihugu bubandanya. Ntitwosamazwa rero n'ibiringo guca bihera nk'uko twabivuze, ariko dusiga ishusho ryiza aho twahora. Irya foto yacu bazoshira mu biro twasubije amabanga, uzoyibona avuga ati twarigeze umutware abushitse mu gihe cy'uyu. Ni iteka ridasanzwe tutotekera mu byatsi. Ni kuri amajambo y'umwizero n'impanuro twuguruye ibikorwa by'inama ihuje abarongoye intwaro, abarongoye imigambwe, abazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora twimirije, hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero byemewe n'amategeko mu Burundi. Niharambe igihugu cyacu cy'u Burundi, niharambe amatora meza avyara amahoro, umutekano n'iterambere. Murakoze, Imana ibahezagire mwese.